baje gushimira kandi rero na mwebwe twararise tugatera kamo ngo muze twitabira bino bikorwa none mukaba mwavyitabiriye ku bwinshi. Igihe badushikiriza kurongora ino komine twarihaye icivugo kivuga kiti ikomine yacu icirore c'iterambere y'intara ya Butanyerera. Ico civugo rero kugira tugishikeko hari ibintu byinshi bitandukanye bitegerezwa gukorwa. Icambere no kubanza kubungabunga ivyo dufise, inyubako rusange. Tutabungabunza inyubako rusange dusanganywe n'ivyo zoba turiko turakora byose by'iterambere rituganisha ku mbonoka zoza igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060 ntaco twoshikako. Izo nyubako rusange tutegerezwa kubungabunga. Ubwa mbere harimo amabarabara, igihugu kitagira amabarabara meza, igihugu kitagira amabarabara abanyagihugu bose bashobora gucamwo bisanzuye uko bavyumva, ntaho twoba turiko turaja. Aha nshingiye cyane kujanye n'amabarabara, mugabo hariho n'izindi nyubako umuntu atokwirirwa aragaruka kuko ni nyinshi. Tuvuze nk'amashuri, tukavuga amavuriro n'ibindi. Tugira umugenzo n'umuco wo kubungabunga ivyo dusanzwe dufise. Mwese mwabonye aya mabarabara twariko turacamwo ingena meze, ngira mwavyiboneye. Harasivye, imicafu yarabaye myinshi, ivyo bigatuma amazi arengana ya micafu agaca asanzara mw'ibarabara akadusamburira amabarabara. Muri iyo ntumbero rero yo kugira igisagara ca Kaka, twashize imbere cyane kugira isuku n'isukura. Dushobora kuvuga ko dufise igisagara gisa neza ca Kaka gifise imicafu yandagaye nk'uku muriko mwabibonye namwe. Ivyo rero hariko harakorwa ibitari bike kugira ico kibazo c'isuku n'isukura tukigira icacu, kibi canyu, kibi ca twebwe, kibe indongozi twese n'abene igihugu muri rusange, tukigira icacu. Mu bitwerekeye twarashizeho umugwi w'ikomine uri kuratwigira ico kibazo, kandi ndabashimire bari ku kivi. Ndavye amanama amaze iminsi bariko barakora kugira badushirireho ivyokorwa n'uburyo bukenewe kugira isuku n'isukura ngaha mu gisagara ca Ngozi yiganze. Ndabasaba ahubwo abagize uwo mugwi nimba bari ngaha bakiriza intoke babaramutse munababone, nibo bariko baratwigira neza ingene igisagara ca Ngozi cyo kwa Kaka ko. Abari ngaha bokiriza, murabona ko ari abantu bari mu mice itandukanye, na rupfu yakirije rimwe. Rero hariho igisagara kugira ca Kaka, urumva ni byinshi bisabwa. Hariho igice isuku, hariho ic'amabarabara, hariho ic'amazu meza, amatara ku mabarabara n'ibindi. Jewe uno munsi twari nko gutanguza isekeza ryo kugira isuku n'isukura mu gisagara ca Ngozi nk'uko twavyiyemeje. Duheruka kwitorera abakuru b'imitumba n'abachef de quartier. Twararose chef de zone mushasha nguyu unabaramutse. Mu minsi iza nibaza ko buramatari azoza kumubashikiriza icese. Jewe kwara kumubereka gusa no wanyu ngaha mu gisagara muramuzi, n'abakuri mutumba bamwe n'abachef de quartier bamwe bari ngaha, kandi muzobagamburukira. Rero mukurindira ko ujya mu twashizeho utwereka ibindi vyokorwa, ntihabuze namwe ibindi twoba turabahamagarira muba murakora. Ubwa mbere hariho kwirinda guta imicafu aho mubonye hose. Ico cyo kiroroshe, kwirinda guta imicafu aho mubonye hose. Muzorabe ahantu badandaza ibikacu, muzorabe ahantu baba bahicaye, murabe ingene hasi haba hasa ahantu baba bicaye. Fatiye ku bikacu gusa, simuzora nk'amamesa bari ngaha mwibarabara mwavyiboneye mwese. None muremeye ko bijya ibintu byo mwari meze kujya.
byoguma bimeze gutya ngira abo vyega bavyumvise we muri kazanura rero basubize iyo bari babajanye hariya n'abandi bazobasangayo dukeneye ko ijya soko ya hariya mu vyegwa nayo ikora amasoko yose dufise dukeneye kuyashiramwo abantu agakora komine karonka amakori n'amatagisi azoyifasha kurangura imigambi yemereye abandi igihugu imigambi itari mike kandi izosaba uburyo bwinshi imwe turaza kuyibabwira ngaha muraza kuyumva rwamwe muritegura namwe ingene muzoyishigikira nk'abadanaza abo ngaha mu isoko igihe ndahaca ndiko ndahatembera narababwiye nti dabiye isoko yanyu ingene isa uraba imbere yawe uriko urakorera ingene hasa uce ugira ico wibwiye wewe nyene uraba icoko mu kurindira ko tubazanira amapuberi turiko turayarondera amapuberi twoshira ku mabarabara yose ngaha no mu isoko n'ahandi hatandukanye mube murazana imifuko muza murashiramwo y'amicafu usanga yandagaye ahantu hose mukuru w'isoko umukuru w'abadandaza n'ubujejwe isoko ngaha bari ngaha baranyumva muzoze murabibutsa ntidukeneye gusubira kubona imyanda yandagaye aho uciye hose uca ku masashe uca ku biki ivyo bintu mubihagararire bene impangu ngaha turafise impangu nyinshi kandi nziza mugabo ugasanga imbere ivyatsi byarabaye ivyatsi niho bagize iyarara abantu bose niho baza guta imicafu ntihabona muhagurukire ujya mugenzo wo kuba ahantu heza uba heza kandi ukubahwa n'abantu bose bahaca bakabona koko by'ukuri wajya ahantu hataha umuntu nimushira amatara ku mabarabara habone gutyo muzoba mwirinze bajya abantu bakura imicafu mu mpangu iwabo bakaza kuzita imbere y'iwanyu maze iminsi ndiko ndashira amakazi atandukanye ngaha naravyiboneye muzofatira ibarabara rya Kinyami uja yepfo kuri Berane uzurabe ahantu bagize ihwaniro ry'imicafu imbere y'impangu z'abantu aho naho mvuze sivuze ngaha kurubuye hera ngaho kuri se islamique ngaho ahantu hari atelier do couture iruhande y'ivuro ryo kuri islamique murabe imicafu ihari naraciye ndabwira abantu bahakora ndababwira ati none ubwo mwebwe ntibatera isoni iyo muriko murakorera ahantu nka mubona ibintu biri ku iruhande yacu sindasubira kubasha ngo ndabe ko babikuye mwabonye imiserege duhejeje gusibura ngaho ingene yari imeze bamwe bose aho bakorera imbere yabo imbere y'amazu y'iwabo za murasuzuma ijya micafu ihari za murasuzuma ko iyi miserege itaziba izivye amazi aca hejuru akadusamburira amabarabara kandi amabarabara kugira tuyaronke byaratugoye byaraturuje kandi ndaze ko aya mabarabara y'amapave cane cane yaje muyakeneye muri bimwe navuga kare byo kubungabunga inyubako rusangi aya mapave muyabungabunga ahantu havuye ipave rimwe n'uco risubiriza irindi rigenda riravamwo tuzosanga amabarabara yose yasambutse yaheze ugasanga ipave rica imbere y'inzu yawe ugasanga ryararenze ko n'ivyatsi none mwumva turiko turaja he tuva he tukaja he muri mwe nababwira rero byo kubungabunga inyubako rusange aya mapave muyabungabunga hari umugambi wo kuzana yandi mapave kubaka amabarabara ngaha mu gisagara ca Ngozi ibirometero 27 murumva ko bizo ari ibirometero vyinshi mugabo ugiye tugiye kuraba ahantu bazoshira ayo mapave dusanga ingene mwubaka amakartier yanyu birateye isoni birateye n'agahinda abari kwibarabara rimwe barumvikana bagaca ibarabara neza hariya hepfo agacaza ubundi muntu agaca yubaka none mwumva iterambere tuzorishika ko gute atamabarabara meza dufise abantu barayubatsemwo barasubiye barayubakamwo naciye Ikinyami umunsi ndi muri sport nca ahantu mwibarabara urani barabara nk'uko haza umuntu nyene aterekamwo inzu hagati na hagati ndabaza uyu muntu yubatse ngaha ninde bamwe ko ari umupolisi navuze ati nk'uyu muntu none iyi nzu yayubatse ibarabara rihari canke ibarabara ryaciwe inzu yaramaze kuyubaka nawe ba yaramaze kuyubaka bye byose yari yabonye ko hariho hazoca ibarabara cyo gituma ngo mpamagarire rero abakora imitumba igize zone Ngozi hari amabarabara urbanisme
canke Obuha ubu bategekanije barashinze n'amaboro y'ahazoca amabarabara. Mugabo makartier menshi abantu baraza barabonye ko bazoca ibarabara bagaca bagurisha n'abandi bantu. Abo bantu nta kimwe bazi, ibyo ngaho navyo bazi, ugasanga bakubisemwo inzu. Abajejwe rero aya makase cyane cyane yo ngaha yapimwe mu ayo mabarabara, muzoze muraraba amabarabara n'ayabene gihugu saya abantu ntagira basubira kuyubaka. Sivyo? Rero ndi kumwe na chef de zone ngaha mu gisagara, arabe akoresha abakuru b'imitumba biwe n'aba chef de quartier bashireho amakomite ajejwe isuku mu makartier no ku mitumba, kandi bazoze baraduha raporo batubwira bati aha bimeze uku nuku twakoze ibi n'ibi ibitugoye n'ibi, natwe cyo tubafasha muri ivyo bizoba bibagoye. Sivyo bene gihugu? Amakomite ajejwe isuku ku mitumba no mu makartier tubone mwayashize, kandi muzoze muragenzura ingene ayo makomite ariko arakora. Tuzoshiraho kandi rero n'umunsi umwe mu kwezi wahariwe isuku, tuzoze turahura twese ku makartier dusukura amakartier yacu tuyagire meza. Turavyumvikanako isuku twavuze ko tusigeza kurigira iryacu, si rya musanteri, si rya chef de zone, ni iryo kuva ahajya wewe nyene ubaye, haba ku gatwe kawe canke muri rusange. Ikintu c'isuku tukigira icacu ndabibasavye. Muri ibi byo kugira igisagara ca Kaka harakenerwa n'ivyo amabarabara meza. Mugabo murabona amabarabara dufise ubu ariko aratuma intumo yaduheranye. Uravyo ngaha kw'isoko ingene hasigaye hameze, harakwiye guhagurukirwa tukaraba icokorwa, dufatikanije n'aba bantu bose bafise amamangazini ngaha, dufatikanije n'abadandaza abo ngaha mw'isoko. Aha kw'isoko aya mabarabara ngaha kw'isoko nico citegererezo c'iterambere ry'umuji wa Ngozi. Nararondeye umufundi aza gupima duhereye imaridati kugenda gushika ku Nkaka, turaraba ibinogo vyose biri mwayo mabarabara, turaraba umufundi abidufashamwo kubiharura. Nivyo amabarabara umva ko ari makuru n'ay'igihugu, mugabo igihugu ni cacu, ni ca twese, tegeza kugifasha mu migambi imwe. Tugiye kuvuga ngo tuzorindira ngo abantu mu bushikiranganje baje by'inyubako kugira baze kubidukorera, tuzosanga nayo twari dufise ariko araduherana, kandi twategezwa kuyakingira hakiri kare. Baratugiriye devi kugira tuzibire ibino, dufashe umugambi nka zero nido pure dara commune de Ngozi. Urumva nitugiye hajya mu mpera y'amabarabara, hajya twabikoranye nabo muri Obuha barabikoze ibyabo, ko navuganye n'umushikiranganje w'inyubako ndamubwira nti dukeneye igisagara ca Kaka gisa neza, ariko kugira bye bishoboke nuko tuba dufite amabarabara meza. Rero tugomba tubikwegeranirize, tukwereka amabarabara yose ingene agomba here yaduhereyeko, hanyuma mugira icokobo. Ivyo turiko twaravyegeranije, nibaza ko mwiyindwi izo twabimurungikiye, mugabo natwe ku bwacu ntitwobura ico tuba turikorera mu kurindira ivyo bindi bizova muri leta. Nta kuzera inzi, komine ni yacu, amabarabara yacu tegeza kuyabungabunga. Dufatiye akarorero ko ngaha kw'isoko rero, aha saba urongoye abadandaza muje hamwe muturonderere amafaranga ashika miliyoni 100. Ibikoresho barayagurisa ikaburimbo, ibiti komini zobizana na hamwe no kuri hamendevre, byose barabiharuye neza. Dufatiye ngaha tuzungurusha isoko kuva hariya aha kwa Rubunda tukaza tukazunguruka isoko yose bigoma miliyoni 100. Tuvuye hariya naho imaridadi tukaza tugashika hariya ku Nkaka, tuziba ibinogo byose biri mwibarabara bigoma miliyoni 243. Ayo niyo mahera dukeneye kugira ibinogo byose biri muri aya mabarabara bibe vyavuyemo. Mugabo mu kurindira navuze ati abadandaza ngaha namwe ni mwitera iteka murabe icokorwa
aya mabarara yo ngaha azunguruka isoko tuyakingire kandi tukuremo iyo ntumwa. Biroroshe ndaza rubabwiye ati tanga bibiri miliyoni 140 twaba tuyegeranije mu ndwi zibiri, iyi ntumwa yo ngaha ntizosubira kuyibona. Muje muzoya mwava muvuga ngo nayari nzobazanira umufunda bikore hanyuma mu muhembe mwebwe yere migure niyo kaburimbo mugabo tubona igisagara kiriko kirakaka. Ngoma ndababaza imbere yo gusozera, ngoma ndababaza ikibazo kimwe. Ibarabara ryagenewe iki? Ibarabara ryagenewe iki? Gushamwa abantu n'ibintu mugabo niba ntivyigendera n'ingendesho, gushamwa abantu n'ingendesho. Abariko baradandariza mw'ibarabara ngira muciye muvyumwe, muciye mwiyanyisha mwebwe nyene, muciye mwiyanyisha mwebwe nyene. Twaratanze itangazo hirya y'ejo rivuga yuko abantu bose bahawe ibibanza hariya kw'isoko yo mu Vyegwa badafise aho bakorera gushika igenekezo rya 30 y'uku kwezi, no kuvuga itariki imwe y'ukwezi kw'icumi. Ubutazoba ariko arahakora ivyo banza bigaruka minwe ya komine, duce tubiha aba bantu rero badafise aho bakorera bariko baradandariza mw'ibarabara ngaha. Namwebwe ndabahaye ico kiringo cyo gushika itariki 30 z'ukwezi kw'icenda bwa tureye ibibanza biza vyabonetse hari tubibaha, ariko namwe nicobuza ko murarondera aho mukorera amazu ngaha aruzuye. Muve mw'ibarabara ndabasavye, muve mw'ibarabara. Twavuze yuko ibarabara ryagenewe abagenda n'amaguru n'abagenda n'ingendesha, saho kudandariza. Umwuga wose urafise amategeko, umwuga udafise amategeko wisunga uwo ntuba ari umwuga. Ntawe babwiye ngo azoze kudandariza mw'ibarabara. Rero inshuti zanje turabakunda, ariko turifuza ko n'igisagara gisa neza. Kugira gise neza nuko amabarabara bayuguruye, abantu bariko bararengana neza. Bajya abantu badandaza ibikaju, badandaza amavoka, badandaza indiwi, bagasanzaza ibintu byose aho babonye aho bicaye. Ayo makomite azoba bajejwe isuku tuzoyaha ibitasi baze barabaca amande, ko twavuze ko isuku turigira iryacu. Mu migambi rero mwimwe mu gusozera twifuza ko tuzorangura, havuye mu ico c'isuku harimo ibindi bijanye n'inyubako. Turafise umugambi mugabo tuzoba tuwisangije twenyene, nibaza ko uzoba ari uw'intara wo kubaka ikibuga c'inkino mpuzamakungu ku Muremera. Izoba yita Stade Miriwari de Butanyerera. Abahinga bariko baravyiga, bariko barabicapa neza kugira bazoshe batwigira n'uburyo bizotwara. Mugabo gushika ubu bavuga yuko uzotwara miliyardi zirenga 20. Kugira bubake stade mpuzamakungu twavuze tuti ntitwoguza kubaka ibintu turiko turagana muri yambona kazo twariko turavuga ibintu haize imyaka 5 ugaruka ugasambura. Ubaka ibintu bizima kandi byemewe n'amakungu, zotuma tuyitwara imyaka 10. Mugabo twiyubakire stade nziza y'akarorero ishobora kwakira inkino mpuzamakungu, namwe muzoronka abo muza murakira bavuye mu mihingo itandukanye. Birumvikana? Hanyuma igihe umukuru w'igihugu yaza kunyimika ngaha, abajournaliste muzoke inyishuze, yarampaye ico bita umukoro wo muhira, devoir à domicile. Yavuze ati mu mwaka umwe ugerageze urondera ikintu uzereka bene igihugu ko waranguye. Sivyo? Mwe ngaha mu muji ngaha ibintu bimeze neza. Mugabo twavuze tuti hariho izone mu mazone yose agize komine Ngozi itagira amatara. Ni komine Makaba. Zone Makaba. Iyo rero niwo mugambi twafashe dushira imbere wo kuzorangurira bene igihugu, tuzoha amatara zone Makaba. Turi kumwe nabo tufashanya gutwara ikomine, turiko twaratanguye gukora uwo mugambi. Twibaza ko gushika mu kwezi kwa kangahe, kuko umunsi mukuru wa komine uba mu kwezi k'8. Ico gihe tuzohimbaza muri zone Makaba tuja kota umuyaga nkuba tuzoba twahaye iriya zone.
hariho rero murabona n'inyubako basize hajya basize ngaha ya nayo nyene irimwe mu byo turiko turakora turabura amabiro menshi atari make. Hariho n'abakonseye banje mubo baheruka bazompa batabashobora kubura aho bakorera, turiko turaraba ko igice kimwe cijya nyubako gihera kugira abantu tuzoronka n'abarongoye ibisata byinshi bitandukanye tubona ko badashobora kuronka aho bakorera, navyo nyene turiko turabikurikiranira hafi kugira abantu bazoshobore kuronka aho bakorera ndetse baronke n'ibikoresho. Hariho rero n'uwundi mugambi twihaye twame turabivugana n'abakuru b'imitumba n'abachef de zone mu nama twagize kuwa kabiri kugira duhanahana ivyiyumviro by'ingene twoteza imbere komine yacu no kugeza kwihangiro ryiza mwene gihugu ineza y'umwene gihugu twumva koko yubahirijwe. Hariho rero twihaye ko tuzogira imirimo 3 y'akarorero, umwe muri komine Ngozi ya kera, uwundi muri komine Busiga ya kera, uwundi muri komine Mwumba ya kera. Twavuze yuko abene gihugu tutazobagora kubija kumbure bazabaraza kudufasha kuhakorera ibikorwa rusangi mugabo kubijanye n'uburyo nyimba ari amafaranga yo kugura umwavu yo guhemba abafundi bazoba baje kudufasha. Twavuze ko twihaye intumbero yuko tugira ishirahamwe ryacu ry'indongozi hanyuma tugakurikirana iyo mirima twayigiriye akarorero ndetse n'abanyeshuri ngaha kuri kaminuza bakaza baraza kwaplika ivyo biga mu ishuri mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi kugira iyo mirima izobe y'akarorero. Hanyuma umwimbu uzovamwo igice kimwe tugihe bantaho nikora, ikindi gice kumbure nitwabona ari yo musesekara wacagutse tujane ku isoko abantu baronka ivyo basuma ntibishwe n'inzara. Uwo n'ubundi mugambi twashize imbere. Ibyo gukora ngaha ni byinshi ntaho bidondagura ngo abiheze mugabo byose bisaba uburyo. Ubwo buryo kugira bushoboke buva mu mico itandukanye. Hariho uburyo buva leta irungika biciye muri Gigaphonique, hariho uburyo bwa komine buva mwaya makore n'amatagisi namwe mutanga, n'uburyo buva mu bandi bantu bashigikira abagenzi ba komine, aya mashengero, amashirahamwe atandukanye. Abo nibo mu bisanzwe bazana uburyo bwo guteza imbere imigambi ya komine. Igihe tugirira inama n'abadandaza ubushize twasanze abantu barenga 1,480 baheranye amatagisi bategeza kuriha muri Obel. Abo rero mvuze nabafitaniye amakontra na Obel. Hari abandi badafite batararonka amakontra sinzi icyo barindiriye. Mukuru w'abadandaza inama bw'inyishu bangishiye muri Obel bavuze basi n'ubundi bagende hajya abatararonka amakontra bari ngaha mu isoko bagende hajya ku kigo cha Obel bashigize ikibazo cyabo baciye batunganiriza. Sinzi ko babwiye ko mwabikoze. Abo bantu barenga 1,480 nabahaye gushika itariki 30 mube mwarisha ayo mafaranga kuko mutarishe natwe mu bisango ry'amahera muri Obel 50% agenda mu giga rusange cy'igihugu, ayandi 50% acaza ngaha muri komine. Iyo rero mutarishe ayo makori n'amatagisi muvyumvikana ko natwe ataco tuzoronka, ataco turose naho ya migambi yose ko turabadondagura ntibikunda ko tuyirangura. Sindaraba rero sinzi ko mwese yakwamana bateye mwakumvise mwagiye kuriya ejo narasavye icegeranyo cyanyu mwese ndabe uko baca mu mashini tubibona ndabe abarishe n'abatarishe. Ico gihe twasanze biteye ubwoba aho wasanga umuntu aheranye amezi 19 18 17 ubu gushika ubu nukuvuga uheranye menshi mutarishe aheranye amezi 19. None bigumye uko erega nawe utagiye kuriha nawe uri kurishira ku muziko ubu uri kuribika ku muziko. Leta niheranwa ndabahanurire kutarindira ko harinda kuza abakozi ba Obel ngo baje kubishuza. Ni mwijane mwebwe nyene nico bita mu gifaransa ni obligation y'umudandaza wese kuri hikori n'itagisi rya leta. Uradeklara ukariha nuko mugabo mugumye ngaha ngo murinde ko Obel ari izo rinda gushika ngaho kugira ibatoza ayo mafaranga ntibikunda nawe kuko yibikako
niko bizokwiteza ingaruka mbi muri kazoza. Ndabahamagarira inshuti zanje, jewe narakoze mu bigo mbere ndazi bya mbere ingene bimeze, nimuje kuriha habwo bataratangura kubaca n'amande. Hamwe boshiramwe ivy'amande ho hari abo ca bugana ngabo batosubira no gukora. Ko bataraya baca rero nimwihutire kuriha abazi ko batarari. Sinari kubasomera amazina 1,000 ngahe bakisoko iratunze. Ibaza 1,000 abona bafise amakontra nabo be hari nabandi badafise amakontra rero. Bagiye mutuzanga dufise nk'abandi 2,000. Ufata rivyo 2,000 ufata 1,600 batariha. Umva twova he tukaja. Zoca bituyangara. Ndabakengurukire ko mwanteza amatwi. Mwavyumvise. Mugabo harakaje nibutse kuri ngarutse kuri mbwe c'isuku. Haca twavuze ku bantu bogereza imiduga bakayogereza mu mabarabara. N'abantu baciye amabarabara amagaraje. Haruno wavyizanye hajya mbere y'ikubita iruhande y'ikirimba c'umukuru w'igihugu. Nabo nyene aba baciye amagaraje mu mabarabara. N'aba boza imiduga bakayogereza mu mabarabara. Batagira iyo badugika amazi. Abafise amazi mu mpango bayasesa mu ibarabara. Nabo nyene gushika itariki 30 z'uku kwezi baze biyumvira iyo bakorera ivyo bikorwa vyabo. Kujeje igipolisi, abasore igipolisi bari ngaha bavyumvise. Kuva itariki 1 y'ukwezi kw'icumi nukuzana ordre mu bantu bahungabanya isuku n'isukura mu gisagara ca Ngozi. Ari amakamyo yose ari hariya murajya amabarabara tubone bayakuye muyumvira handi muyajana. Kandi naho mbona bayazana ngaha muri Otrap barahahunze sinzi ico bahahunze. Ntihagutse aya makamyo ave mu mabarabara, amabarabara bone abantu bayite n'uburenganzira bwabo. Ndabakengurukire ko manteza amatwi. Mw'iyi minsi tugomba kugendera amazone yose yagize komine Ngozi na amazone 12. Tuzatangura ku munsi wa gatatu. Tuzohera mu Rukeco na Buhiga. Imisi wa gatatu tuzoba dufise zone zibiri tegezwa kugendera. Kugira tuyage n'abene gihugu batubwire iryo bagona natwe tubabwire ibyo ico tubipfuza. Izi ndongozi zanyu shasha nimwe mwazitoreye mubashigikiza ibikorwa. Twaravuganye mu nama ingene tugiye gukorana nabo barabizi. Ndetse twarumvikanye yuko umutumba uzozura abo w'akarorero ha mu bijanye n'isuku n'imigambi y'iterambere. Tuzaturaho agashimwe buri mwaka. Tuzatanga agashimwe ku mutumba uzoba witwaye neza mu bijanye n'isuku n'iterambere muri rusange. Tuzoshiraho umugwi uzozura twigira ibyo tuzisunga kugira dutore umutumba w'akarorero muri komine Ngozi. Amaze turawushimira. Mwese ndazi ko mwifuza ko amakaritiye yanyu aba ya mbere. Turi mwihiganwa rero. Natwe amakomine turiko turahiganisha imigambi bazoturabira ku migambi tuzoba twakoreye abene gihugu kugira tuvuge ati iyi komine yabaye ya mbere canke yabaye ya nyuma. Twifuza ko tuba ba nyuma, twifuza ko n'umutumba wawe ubu wa nyuma. Muje kukivi iri suku murigira ijyanye n'iyindi migambi. Ibyo mudashoboye muzaze muratubwira tuzobashigikira. Hanyuma rero nkebu ndabakebure ndangize ndabakebura twige kubaha no kwizera abaturongoye. Nyimba ufise ingorane hariya ku mutumba banza witure umukuru w'umutumba imbere yo gushika kwa musitanteri. Umukuru w'umutumba niwe wamwitoreye kubera ko umusimba ukaja kwa musitanteri utamuciyeko utaciye kwa chef de zone hanyuma twe tuze kwakira ivyananiranye. Kubera iki tungirane ikibazo n'umuntu ngaha ntaje kumbwira ko afise ikibazo runaka jewe akansimba agasimba buramatari agasimbira ku mukuru w'igihugu. Urumva izo nzego zose abasimvye asimvye chef de quartier, asimvye chef de zone, asimvye musitanteri, asimvye buramatari, asimbiye ku mukuru w'igihugu. Ico mumeyaje nuko ugiye hariya ku mukuru w'igihugu akugaruka nino nyene kw'isisi yo vyabereye kugira
barabe ko ibyo muri ko muravuga by'ukuri ari ukuri. Mwizigire rero indongozi zanyu mbere gutwagwanya abahururu n'ibishobisho kugira muze murarengera karimbi abandi. Nyimba ufise ikibazo naje ubu abantu baza kunyitura hajya ku ikomine, ikibazo ca mbere ndabaza waraciye ku mukuru w'umutumba, avuze ko ataciye ndamubwira ati banza ugende hariya ku mutumba rero wasimvye, hari ahantu wasimvye, nibo bamenya bijya biri mu kibano hajya, nibo babimenya. Kuko je nanje kugira nzo ufata ingingo ngaruka kubaza wa wundi nyene niwe acambwira mbere n'icoko. Rero banza nimwizigire indongozi zanyu mwitoreye ku mitumba no mu quartier, ivyanse mubishikize chef de zone nibizoba vyamunaniye, nako tuzoba duhari kugira tubereke iyindi ntumbero y'ingene mu bigenza. Ndabakengurukire kuri kano kanya mwantije, ndabipfuriza ibikorwa vyiza bisozereye indwi. Imana ikomeze kubana natwe twese, tugira amahoro mwarambiwe, tugira amahoro, ubumwe, umutekano n'iterambere muri komine yacu ya Ngozi.